ngira ngo ntimwari musanzwe mubizi cyo mumenye nuko atategeko mu bisanzwe ryagenga igisata ca tourisme mu Burundi twakorerako nico gituma ico gisata ca tourisme mwacumva kw'izina ariko mu vy'ukuri nticabaho. Bavuze tourisme mu bindi bihugu baba bavuze igisata cinjiriza igihugu, igisata gishinzwe kwinjiza amafaranga kujya kwa Ober, kujya kw'ibisata bijejwe gucukura ubutare no kubudandaza kubw'igihugu, kujya kw'ibindi bisata byose mubona nk'uburimyi, icayi, ikawa, eka n'ibindi bituzanira amafaranga njabukamazi. Rero igisata ca tourisme aho ibintu uko bimeze uyu munsi nta tegeko na rimwe gifise rigiha ububasha muradutunga, nta tegeko na rimwe rigiha ububasha bwo kwinjiza amahera bwo kuba igisata igihugu cyo kwishimira. Rero bimaze kugeraho tumaze kubibona gutyo twahavuye rero twiga icokorwa kugira ngo ico gisata kinagurwe kibe igisata gishobora kuzana amafaranga, kwinjiza amahera ata bintu ciriwe kirashora hanze, ahubwo amafaranga agisanga aho cibereye. Burya tourisme nta kintu duterura, nta kintu twimba, nta kintu turima, nta kintu turondera ngo turagiye gushora. Amafaranga agisanga aho yibereye, aho cibereye. Uburundi amafaranga abusanga aho bwibereye. Nivyo rero twagize kugira ngo tubishikeko. Ndasubiramwo kugira ngo ivyo tubishikeko. Ndasubiramwo irigira gatatu kugira ngo ivyo bintu tubishikeko. Tourisme mu Burundi ibe nka tourisme mu Rwanda, ibe nka tourisme muri Tanzania, muri Kenya, mu Bufaransa canke ahandi, nuko iyo secteur irinda kuronka amategeko ayigenga. Itegeko riyigenga riyiha uburenganzira bwo gutoza amafaranga ku baturiste, kuri ba mukerarugendo, kuko ubu nta bubasha bafise, nta tegeko bakorerako ryotuma batoza amafaranga. Rero iryo tegeko imbere yuko rihaba habanza kuba ico bita politique nationale du tourisme au Burundi. Iyo murabonye turahejeje kuyiga, turahejeje kuyivugana, turahejeje no kuyivalida no kuyemeza. Niho mwari muri abahinga mvamakungu barungitswe na Organisation Mondiale du Tourisme ariyo bita OMT. Murabonye neza yuko bahejeje kugira presentation y'ivyo bashitseko, turakorana mu maso yanyu, namwe nyene muragira ico muterereye. Abahinga batumiwe muri iki gisata bose mwabonye ko bagize ivyo baterereye, maze rero dusanga turatosora iyo politique nationale. Ubu rero dushitse ku ntambo yo kuyemeza. Ikica gikwirikira no kuza tuyishikiriza rero abarongoye igihugu kugira ngo bayishire mu itegeko. Hakaba rero n'itegeko cyo bita la loi portant le tourisme au Burundi, itegeko ritegekanya rishiraho igisata ca tourisme mu Burundi, ingene gitegerezwa gukora, ububasha bwaco, ingene kizorongorwa, ingene kizokwinjiza amafaranga hazoja, ingene azotozwa n'ahazokwakirirwa,
iryo tegeko naryo nyene murabonye yuko bano bahinga mva makungu bafatanije n'abahinga bacu ivyumviro bashize hamwe bigaca bishigikirwa n'aba bantu mwabonye bari batumiwe bakorera muri kino gisata baragiye kuivalida no kuvuga kuvyemeza n'iryo tegeko rero ca tubishikiriza abarongoye igihugu kugira ngo barishire mu ngiro maze ico gisata kuva iryo tegeko amategeko ashinzwe akigenga niwo munsi muzoca mubona neza ko tourisme mu Burundi idasubira kwitwa izina ahubwo izokwerekana ibikorwa. Ikinje gikorwa duhejeje rero gukora ubunyene kandi turashimira cyane abo bahinga tugashimira n'abahinga bo muri Direction Generale ya Tourisme bakoze ijoro n'umutaga kugira ngo aya matexte abiri politique nationale na la loi bishobore gukogwa kunonosogwa gushikaho vyemezwa. Hano babwira ko ata amafaranga turiko turiza kuko nta mafaranga ashobora kwinjira ata politique igenga tourisme ihari. No kuvuga iki amafaranga uno munsi uzawumva ngo kuri Ruvubu Parc de la Ruvubu uzawumva ngo hari OBP nguri kwiratoza ukaza wumva ngabo muri tourisme niho bari nta wuzi ubirekuriwe uwariwe ukaza wumva ngo tourisme yatoja ubwo bamenuze OBP ngo yatoja tourisme ngo yagize uko ugasanga bikora nahariye nta ucurubanza wari gucurubanza yarayo mategeko. Ejo bundi ngaha muri Musée Vivant baniganira tourisme na culture la gestion du Musée Vivant nukuvuga nta wamenye ubutozo wariwe nukuvuga ko ibiriko bira ubwo busa bw'amarundi batanga no kubwira yuko ataco twovuga s'amafaranga yinjira nta apport nimwe twoshobora kuvuga yaye mafaranga par rapport y'ivyari bikwiye kuri tourisme. Itegeko rihagiye muzobona neza ko bavuga bikinjira ko bazovuga bati ubureho uburenganzira turabuhaye tourisme kuko mu mategeko niko vyanditse. Ibi bintu biriko biratozwa n'abandi batari tourisme ndabaha nk'akarorero none ko tubona ubwato ngaho ico bitare bateau de présence bwato bw'abamukira rugendo buri mu kiyaga ca Tanganyika buriko buri mwibaza ko bwinjiza ngahe muri tourisme wo tubwira gisha tourisme ahiri nagenda babwire ko atagisha tourisme ihari none atagisha tourisme ihari muraheza mukumva ko amafaranga yo kwinjira hehe aja kwande ubajije bigira tourisme ko bashaka turi dimanche turi samedi muri aroke tourisme ubushikiranganje bunaka bwari kuraba environnement au niveau y'ikiyaga ca Tanganyika mugabe ikintu citwa tourisme mu kiyaga ca Tanganyika bikarabwa na direction ya tourisme hari hiteye kuri biyiha rero ivyo vyose nivyo twashitse ngaha kugira ngo ejo no kuri tourisme yinjiriza igihugu kujya obere yinjiriza igihugu ikiri naco twobabwira muri kano kanya icokogwa no gutanga uburyo bukwiye muri tourisme. Tourisme ni inka ikamwa amata kandi amata menshi kandi inka itagira ingwara nimwe. Iyo nka rero nta kindi yokora atari gukamwa kugira ngo itungishe umuryango uyitunze. None iyo nka itagira igwara ntironka umuti ibura ubwatsi bwo kurya ibura merase ibura turton uzoyikamiki naho muzi kwinka takinda atari gukama no kuvyara none izokamiki izoba ari umuguta. None service ya tourisme uyu munsi mwoyibaziki ata site nimwe nziza y'akarorero ishobora kuzana amafaranga ehe dutanga akarorero kaboneka ubunyene ndagaruka cyane ku Ruvubu ndahagaruka gose hari bikoko imiryango
ibikoko bishika birenga gatonyi 5,000 vy'imbogo, vya bikoko vy'imbogo muzi mwese. Hariho n'ibindi bikoko ingeregere iki, kandi abaturiste baravyifuza. Hari imvubu abaturiste bifuza, me bagiyeyo ntibagira aho baruhukira, ntibaronka ico barya kuko ntaho restaurant ihari. None agiye uyu munsi wamubwiye uti tugende, akabura icarya ajanye n'umuryango wiwe, bararushira keneye kuryama buzo barara hameze neza, none azogaruka kuma chute hari ikarera, ntaho bafungura, ntaho barara, ni ahantu heza, ni ahantu touristique. Aragiye araryohewe aranezerewe, ntarose nahagurira ifana. Abana bajanye bararushe bakeneye kuryama, ntibaronse aho baryama, bari gutanga amafaranga yo kuraba ayo mashite, bakongera bagatanga n'amafaranga y'uburaro. Ayo yose baragarukanye kandi bagiye bababaye. Ivyo vyose murumva yuko utotubaza ngo amafaranga bakwiye ku mashite nangahe, kandi bumva baca bagenda bari bangahe, bagenda banganike. N'abarundi ubwabo ntiborohera kugenda, bagenda baca bagaruka. Ni ibintu byinshi rero tugomba yuko byokozwe. Nk'ubu icari gukorwa kugira ngo iki gisata gitera imbere, bari kugiha uburyo bwo gutangura kugira aménagement y'amasite. Ni ukuvuga ahantu hari ibintu vy'ukurata, hakaba hariho aho kwakirira abashitsi hameze neza. Bibaza ko bitwara amafaranga niki, n'amahera atacamaze si menshi na gato ugereranije n'amafaranga yoca yinjira ubwo nyene. Nuwo haha aba privé bo bikora amafaranga akinjira, none mubihirika aba privé kandi leta ikeneye amafaranga. Rero je nibaza yuko mu vyo turiko turaproposa leta ivyo vyose birimwo, kugira ngo nkuko murama n'amatekste yarame ari ameze, hari ikibanza c'aba privé abikorera twabo bagomba kuinvesta muri gisata, hamwe n'ikibanza ca leta biciye muri tourisme. Ibi rero birihuta cyane kuko amafaranga tuyakeneye vyihuta. Amafaranga Burundi bukeneye sayejo, sahija yejo, nukuri ejo ni kera cyane. Tuyakeneye uyu munsi. Bamukera rugendo ubu nta covid hari, ubu nta kintu na kimwe cyane, nta ntambara ndahaki. Ivyo twerekana birahari, ivyo tudandaza birahari, abikeneye barahari. None kubera iki tutoborohereza ngo tubategurira ahantu baza kuraba ivyo bintu bakaruhukira bagasanga ahantu hamwe. Mbega kugira ngo umuntu ashika ahantu, murabona ahantu hitwa source du Nil, la source la plus méridionale du monde, ugasanga nta kihubatse, ugasanga naho uhifotoreza ukagira gute ntiwahamenagije ku buryo haba touristique. Ivyo vyose ni ukumva yuko amakosa ari wacu, amakosa atari kuri ba mukera rugendo bataza. None u Rwanda rugenda rukazana ingagi, rukereka abantu ingagi mu kwinjira ugatanga amadolari 1000. Izo ngagi bafise zoba zisiga amavuta gusumba izacu, zoba zisa neza gusumba iwacu. Mbega ubwinshi bwo ninda ziko baba dusumvye zoba ari nyinshi gusumba izo dufite nga mu Burundi, nta na gato. Mugabo baraziteguriye neza, barateguye ku buryo haba aho bitaba aha mukira rugendo. Rero ivyo ni ibintu utegerezwa gukora vuba cyane, mugabo ntibishoboka ya matekste twabereka. Nukuri ntibishoboka ya matekste twabereka adasinya.